iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika iravugira i Washington DC mu kinyarwanda no mu kirundi. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi, ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka baciye ku mupaka wa Gatumba uhuza Uburundi na Kongo bavuga ko batoroherezwa kwambutsa ibyo baba bashoyemo amafaranga. Izi ntambamyi zose zigira twebwe badanaje bato bato, abadanaje banini banini bazako zidashikira. Iyo kumi ba barriere imwe tukajabuka carimwe tugenda. Abo ni bamwe muri abo bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya Uburundi na Kongo. Muri Kongo abantu batari bake ejo barakomeretse ubwo polisi yageragezaga kuburizamo imyigaragambyo yatumijwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta yo kwamagana ibyavuye mu matora. Ingabo za Israeli kuri wa gatatu zagabye ibindi bitero by'indege z'intambara mu ntara ya Gaza. Uburusiya nabwo bwagabye ibitero muri Ukraine bukoresheje utudege 46 tutagira abadereva. Izi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya mugume hafi. Turahera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ingabo za Israeli kuri wa gatatu zishe abantu 6 mu gitero zagabye mu ntara ya Cisjordania. Ibiro ntaramakuru by'ubuyobozi bw'abanyepalestina Wafa nibyo byatangaje iyo nkuru mugezwaho na Fidel Niyongabo. Iryo tororokanizo ry'amakuru ryatangaje ko indege y'ingwano ya Israel yarashe amabombe mu ikambi y'impunzi yitwa Nur Shams hafi y'igisagara ca Tulkarem. Igisirikare ca Israel cyatangaje ko cakoze igikorwa co kugwanya iterabwoba mu ikambi ya Nur Shams kandi ko inteko zaco zatewe n'umugwi w'abantu bari muri iyo kambi bakoresheje amabombe. Inteko za Israel zavuze ko indege y'ingwano yazo yateye umugwi w'abo bantu. Zongeye ziramenyesha ko zahagaritse abantu 14 mu gikorwa zakoreye mu ikambi ya Nur Shams no mu gisagara ca Hebron. Uruhagarara n'ubwicanyi vyariyongeye mu ntara ya Cisjordania kuva Israel itangwa ibitero vyayo mu ntara ya Gaza. Ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu buyobowe n'umugwi Hamas bwatangaje ko abantu barenga 300 bishwe n'inteko za Israel mu ntara ya Cisjordania hamwe n'abanya-Israel bagereye muri iyo ntara. Tukiri mu burasirazuba bwo hagati, ingabo za Israel kuri wa gatatu zagabye ibindi bitero by'indege z'intambara mu ntara ya Gaza. Hari hashize umunsi umwe abategetsi ba Israel batangaje ko bagiye kwagura urugamba rwabo rwo kurwanya umutwe wa Hamas. Ni ibintu byateye impungenge zikomeye umuryango w'abibumbye ONU ku bijyanye n'umutekano w'abasivile. Fidel Niyongabo arakomeza inkuru. Ingwano yabaye kuri uyu wa gatatu mu buraruko bw'intara ya Gaza ku ruhande rwa Israel yarimwo ibitero vy'inteko zigwanira ku butaka n'ibitero vy'indege z'ingwano. Inyuma y'uko inteko za Israel zinjiye mu bumanuko bw'intara ya Gaza mu gice ca Khan Yunis muri iyi ndwi, abategetsi b'ico gihugu batangaje ko ziriko zija mu bice vyo hagati birimwo n'amakambi y'impunzi atari make. Ababa mu bice vyo hagati mu ntara ya Gaza batangaje ko Israel yakoze ibitero vy'indege z'ingwano hamwe na vya muzinga mu makambi y'impunzi yo mu bice vya Nuseirat, Magazi na Bureij hagati mu ntara ya Gaza. Ingingo y'igihugu ca Israel yo gukomeza ibikorwa vya gisirikare mu bice vyo hagati mu ntara ya Gaza yatumye ishirahamwe mpuzamakungu ONU ku munsi wa kabiri ryerekana impungenge zikomeye ku bitero vy'ico gihugu vyahitanye abanyapalestina 100 mu kiringo c'imisi 2 muri iyi ndwi. Umuvugizi w'ibiro vy'ishirahamwe ONU bijejwe agateka ka muntu Sef Mugango ku munsi wa kabiri yatangaje ko batewe impungenge zikomeye n'ibitero vy'amabombe inteko za Israel zibandanya gukora mu bice biri hagati mu ntara ya Gaza. Yavuze ko ivyo bitero vyahitanye abanyapalestina barenga 100 kuva ku munsi w'imbere ya Noel. Sef Mugango yavuze ko inteko za Israel zitegezwa gufata ingingo zose zishoboka kugira zikingira abasivili. Uburusiya bwagabye ibitero muri Ukraine bukoresheje utudege 46 tutagira abadereva bita drone mu ijoro ry'ejo. Igisirikare cya Ukraine nicyo cyari gitangaje iyo nkuru. Fidel Niyongabo arakomeza. Igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine cyatangaje ko casambuye drone 32 kuri 46 zakoreshejwe muri ivyo bitero. Izitari nke muri zo zarashoboye guturikira mu bice birimwo ibirindiro vy'inteko za Ukraine cyane cyane mu ntara ya Kherson. Umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati muri Ukraine Ihor Klimenko yavuze ko ibitero vya muzinga Uburusiya bwakoze ku muhingamo ku munsi wa kabiri vyasambuye ikibanza abantu bafatiramwo amatereni mu ntara ya Kherson. Ni mu gihe bari barindiye itereni bakura muri ico kibanza. Klimenko yavuze ko ivyo bitero vya muzinga vyahitanye umupolisi vyongera bikomeretsa abandi bantu 4. Ivyo bitero vy'Uburusiya vyakurikiye igitero ca misile Ukraine yakoze ku munsi wa kabiri ku bwato bw'ingwano bw'Uburusiya mu ntara ya Crimea. Igisirikare kigwanira mu kirere ca Ukraine catangaje ko cakoresheje misile zirasa kure. Ubushikiranganji bujejwe kwivuna abansi bw'Uburusiya bwamenyesheje ko igitero Ukraine yakoze cononye ubwato bwitwa Novocherkassk mu kibanza bwarimwo citwa Feodosia.
Sergei Aksyonov, buramatari w'intara ya Crimea yashizweho n'Uburusiya, yatangaje mu butumwa kuri Telegram ko igitero Ukraine yakoze cyahitanye umuntu umwe gikomeretsa abandi babiri. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abantu batari bake barakomeretse ubwo polisi yageragezaga kuburizamo imyigaragambyo yatumijwe n'abanyepolitiki batavuga rumwe na leta yo kwamagana ibyavuye mu matora. Fidel Niyongabo aduha ibindi bisobanuro kuri iyi nkuru. Iyo myerekano yari yiyamirijwe n'abategetsi, yari afise intumbero yo kunebagura no guhakana ukuntu amatora yagenze. Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta biyamamarije amatora y'umukuru w'igihugu yabaye hagati y'itariki 20 n'itariki 21 y'uku kwezi kwa12 n'abaserukira amashirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu. Abanyapolitiki batavuga rumwe na leta biyamamarije amatora y'umukuru w'igihugu yabaye hagati y'itariki 20 n'iya 21 y'uku kwezi kwa12 n'abaserukira amashirahamwe haranira inyungu z'abanyagihugu bari basavye ko haba imyirekano yo kwiyamiriza ivyo bavuga ko ari amatora y'ikinamico yabaye, basaba ko afutwa. Mushikiranganje w'intwara yo hagati Pierre Kazadi ku munsi wa kabiri yari yatangaje ko iyo myirekano itazorekurirwa kuba. Yatangaje ko intumbero yayo kwari kugeramira amatora aheruka kuba, ko kubera izo mvo leta idashobora kureka ngo abe. Abatavuga rumwe na leta bari biyemeje kugira imyiyerekano, bari basavye ababashigikiye guhurira mu micungararo y'ibiro vy'umukuru w'igihugu, icicaro c'inama nshingamateka no hafi y'ikibuga citiriwe Intwari. Bari bategekanije ko abari mu myiyerekano bari gutera baja ku cicaro c'urwego rw'igihugu rujejwe gutunganya amatora Seni. Yamara abapolisi bajejwe kugwanya imigumuko barabujije amakoraniro ayo ariyo yose kuba. Barakoresheje imyuka ibabaza mu maso kubashigikiye umunyapolitiki atavuga rumwe na leta Martin Fayulu bari bahuriye imbere y'icicaro c'umugambwe wiwe, mu gihe urundi rwaruka rwari mu myerekano rwariko ruturira amapine y'imodoka kw'ibarabara rija ku nyubakwa y'ibiro vy'umukuru w'igihugu. Abanyekongo bagera ku miliyoni 44 biyandikishije gutora bari bahamagariwe gutora umukuru w'igihugu, abashinga amateka bo ku rwego rw'igihugu n'intara hamwe n'abahanuzi bo mu makomine ku itariki 20 y'uku kwezi kwa12. Bivuye ku bibazo bitari bike vy'ibikoresho vy'amatora, amatora yarongerejwe umunsi umwe, akaba yarabandanije gushika kuri Noel mu bice bimwe bimwe biri kure cyane mu gihugu. Ibiharuro vya mbere vy'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu vyerekana ko President Felix Tshisekedi ari imbere biboneka n'ibice 79% vy'amajwi. Tshisekedi ari ku butegetsi kuva mu mwaka wa 2019, ariko arondera ikiringo kigira kabiri c'imyaka 5. Hisunzwe ibiharuro bihari gushika ubu ku majwi agera ku miliyoni 6 amaze guharurwa. Moise Katumbi yahoze ari buramatari w'intari tunzu ubutare ya Katanga ari mu kibanza ca kabiri n'ibice 14% vy'amajwi, akurikirwa na Martin Fayulu yatsinzwe mu matora yo mu mwaka wa 2018 n'ibice 4% vy'amajwi. Abandi banyapolitike biyamamaje bagera kuri 20 ntibashikanye igice kimwe kw'ijana c'amajwi. Muri bo harimwo Dr Denis Mukwege yatsindiye agashimwe k'amahoro kitiriwe Nobel mu mwaka wa 2018. Yoba yarangije mu kibanza c'11 n'ubusa n'ibice 12% vy'amajwi. Kuva ku itariki 20 y'ukwezi kwa12 abatavuga rumwe na leta bari batangaje ko amatora yaranzwe n'akajagari gakomeye. Bariyamirije ibitagenze neza mu matora. Musenyeri mukuru w'Kinshasa yavuze ko aya matora yarakajagari gakomeye cyane kari kateguwe. Yarasavye abanyagihugu kwifata. Hari impungenge zikomeye cyane ko hashobora kubicuka kibi gikomeye igihe watsinze amatora y'umukuru w'igihugu aheruka kuba azotangazwa mu gihugu caranzwe n'uruhagarara rwa politike n'ubwicanyi. Umushikiranganje w'intwaro yo hagati Pierre Kazadi yatangaje ko leta yafashe ingingo zose zikenewe kugira amahoro n'umutekano bibandanye gusasagara mu gihugu. Umuvugizi wa leta Patrick Muyaya yahumurije abanyagihugu ko atakajagari kazohaba. Yavuze ko abatavuga rumwe na leta botegerezwa kurindira iherahezwa ry'ivyavuye mu matora vy'agateganyo kugira bashobore kuvyitwarira muri sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa nshingiro nk'uko bitegekanywa n'amategeko. Turacyari muri Kongo. Imvura nyinshi yibasiye umujyi wa Bukavu uri mu burasirazuba bwa Kongo, yishe abantu 20, ikomeretsa abandi 5 ndetse yangiza ibintu byinshi birimo amazu n'amamodoka. Ni inkuru y'umunyamakuru Vedaste Ngabo uri Uvira. Amakuru dukura mu masoko yacu yizewe yo mu mujyi wa Bukavu aruzuzanya ku ngaruka z'imvura y'imyuzuri yateje bimwe mu bice byibasiwe n'imvura yangirije ibintu byinshi ndetse yica abantu benshi, birimo quartier Nyamugo, Nyakaliba, Nkafu, Ntenderi ndetse na Cikonyi. Aho ni mu burengerazuba bw'umujyi wa Bukavu muri quartier Nyamugo muri Avenue Industrielle. Amazi y'imvura yarengeye zimwe mu modokari, ahandi naho yasenya amazu, mu gihe ahandi naho hari imiryango yarengeyeho n'ibyondo.
muri quartier Nkavu hari imyuzure yazanaga imirambo ibintu byo mu mazu ibivanye ku mazu yubatse ku misozi kabijugunya kuri Place de l'Independance. Aha ni ahantu hakunzwe gukorerwa amanama ndetse n'iminsi mikuru. Iranze Bienvenue ni umuturage utuye mu mujyi wa Bukavu muri komine ya Kadutu yibasiwe n'imvura. Ahangaha i Bukavu habaye imvura nyinshi yangiriza ibintu byinshi, amazu arabomoka, abantu bagwa mu mazu. Ubu nyine amakuru mfite nuko muri komine Dibanda ahantu hitwa Mukukwe hariho famiye ya inzu yaguyeho, haguyemo abantu batatu. Ahandi ni muri komine ya Kadutu ahantu bita Nyaruzinya haguye mu nzu umupapa n'umumama, uwo mugore yaranakuriwe nawe abo ngabo bitavye Imana. Kulondwa Mushagarusa wo muri quartier Nkavu yemeza yuko hari umuryango w'abaturanyi be bishwe n'imyuzure. Imvura ejo yahiriwe kandi ijoro mpaka ubu nyine cyari kwego, ariko noneho inyine abumfurege umwe ngo bagwita ngo kawa wawuze amazi yose nyine ukawuzura nyine amazi kandi nyine inzu yari igiye nk'inyine ibana niyo mufurege. Noneho umufurege nyine ukawuzura umare kuwuzura ukajyana inzu ikagenda hamwe na famiye yose nyine iri hano nijoro bakabijana byose. Ku bwa Hippocrate Murume, umuyobozi wa sosiyete sivile muri komine ya Kadutu, avugana n'ijwi rya Amerika ku mugoroba wo kuri uyu wa gatatu, yasobanuye yuko abantu bamaze kumenyekana ko bishwe n'imvura kuri ubu barenga 20. Uyu muyobozi avuga yuko muri Nyamugo hapfuye abantu 11, muri quartier Nyakaliba 5 ndetse no muri quartier Nkavu hapfuye abantu 2. Watu wengi wamefariki na hiyo kushuka udongo. Abantu benshi bishwe n'inkangu 20 nabo muri komine yacu ya Kadutu, bagira n'umwe muri banda ni 3, ababuze ni 6, abandi nabo dukomeje gushakisha. Muri ibi bihe by'imvura umujyi wa Bukavu ukunze kwibasirwa n'inkangu bitewe nuko hari abantu bubaka ahadakwiriye, abandi nabo bakajugunya imyanda irimo amacupa n'amasashe mu ibarabara, bityo bigatuma amazi aburaho anyura bitewe nuko nta mifurege. Gasore Felix ni umuturage utuye muri Bukavu. Gusenya amazi Bukavu imyubakire yaho ijambo rya mbere, Bukavu yubatse mu dusozi twinshi duhanamye, ugasanga imvura iguye, ugasanga n'ubutaka bwaho ntibufashe cyane, bigatuma gusenyuka abantu bagapfa. Abandi abantu benshi bavuye mu biturage bavuye kubera umutekano, ugasanga aho bagiye bubaka ni ahantu kabisa hataremerewe kubakwa, ariko nyine kubera ko nta kundi baba bavuye iwabo ugasanga bubaka ahantu hatari hazima. Iyo ni impamvu igera kabiri isa naho abaturage barenze uyu muhanda kabisa. Abahitanywe n'iyi myuzure bajanywe mu buruhukiro bw'ibitaro bikuru bya Bukavu, mu gihe umuhanda nawo wari wafunzwe kubera iyi myuzure. Abashinzwe amabarabara bawufunguye. Vedaste Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira. Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka baciye ku mupaka wa Gatumba uhuza Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahura n'inzitizi nyinshi zirimo ukutoroherezwa kwambutsa ibyo baba bashoyemo amafaranga, kumara umwanya munini kuri za bariyeri, kutamenya ibicuruzwa byemerewe kwambutswa uwo munsi kandi baba bamaze kubirangura, n'ibindi bibazo bitandukanye birimo impapuro z'inzira. Inkuru irambuye na Thierry Ndayishimiye hari Kigali mu Rwanda. Iyo fumi ba bariyeri imwe tukajabuka cyarimwe tugenda. Ikindi kibazo dukunda guhura naco cyo gusopa cyane cyane dutashe, umva tuba dutashe twarushe. Abo bakenyezi basanzwe baca kuri uwo mupaka, bimwe mu bicuruzwa abo baba bafise bigwiriyemo imihwi hamwe n'ibyamwa bitandukanye, uburobe n'ibindi birimo amazi y'ibarafu baba babanje gukanyisha. Iyo uganiriye nabo bakwakiriza ibibazo bagira muri urwo rugendo rwo kujabukana ibidandazwa babivanye mu Burundi babijana mu gihugu kibanye ca Kongo. Bimwe muri ibyo nuko hari igihe barangura bashika ku mabariyeri bakababwira ko ico kidandazwa uwo munsi kitemerewe kujabutswa, amabariyeri menshi bacako bikabatevya gushika iyo baja. Ntibararoswa kandi karita y'urugendo mu buryo buhoraho, hakiyongera ko batagira ahantu babika ibidandazwa byabo ku mipaka. Mutoni Oliva ni umudandaza muto muto. Taba nuko botworohereza twebwe nk'abadandaji bakora urudandaza ruto njabuka mbibi, kuko izi ntambamye zose zigira twebwe badandaji bato bato, abadandaji banini bazako zidashikira. Ikindi avuga ni kijanye no kutamenya amakuru yo ku mupaka ku bijanye n'ibidandazwa byemerewe kujabutswa umunsi ku wundi. Umva dushaka iradiyo iba iri hajya nko kuri frontiere
hejuru buri muntu wese ategerezwa kumenya ati umupaka ejo uzoba wifashe uko. Nimba jewe n'umunsi nari nashoye nka mandarena nkaca ndengana n'umuyobozi bavuga yuko ejo mandarena zitazorengana, camenya ingene mpindura ibindi. Mugenzi we Yankundiye Fideline nawe akora urudandazwa rw'imihwi n'uburobe ndetse n'inkoko, asigura ko iyo basanze bitemerewe kwambuka abarinda umupaka babibika bakabishira kuri poste ya polisi canke bakabihereza abantu. Tujabukanye nk'ibintu bisajya ku mupaka tugaca tubwirwa yuko ibintu bitemerewe kujabuka uyu munsi, bigasaba yuko babitunyaga, bamaze kubitunyaga bagaca baja kubirunda muri brigade canke bakabihereza abantu bari mu mahema, bitwagwa n'umu-chef de poste wo muri brigade. Yankundiye avuga ko ingaruka zica ziba nyinshi kuko urudandazwa rwabo ruca ruhagarara, ahasaba inzego zibishinzwe kubasangiza amakuru hakiri kare. Mboro runini ya gose nkabyo umukenyezi ndinze nkura nk'ibihumbi 200 muhirangiye kurangura, maze kurangura mvuga ati ko nshoye kugira ndandaze ndonke n'ibihumbi 200 byo gusumira abana, ariko bamaze kubintwara nchangira uruhombo runini ya gose. Barica ko Clarisse nawe mu byo ashorera muri Kongo harimwe amazi y'ibarafu, avuga ko kuja kudandariza muri Kongo bimutunze. Ushobora kwicara nkarungika umugenzi wanje turi kumwe muri koperative akadandaza, hama naje nkigumira muhira kandi tugakora ibindi bintu byacu neza. Hambavu y'ibyo umukenyezi Clarisse asaba ko hoshigwaho imashini ku mipaka zibafasha kubika ibicuruzwa byabo bitahononekarira. Asaba kandi gukarihirizwa ubwenge no gukora amashuri ingendo kugira ngo bamenye uko abandi ku yindi mipaka bakora. Turifuza ko bodukarihiriza ubwenge, uyu mugambi mushasha akomeza. Turifuza ko bodufata mu maboko mu kutugwiriza nk'imashini zo kuzigama ibidandazwa byacu, boduhuza n'abandi bakorera ku mbibe zitandukanye kugira turabe ku mipaka. Ikindi abo bakenyezi basaba n'udukarita twobafasha kujabuka tudasaba kongerererwa iminsi twagenewe abadandaza bato bato no kubarosa amategeko. Amabariyeri nayo avuka umunsi ku wundi agakugwaho, serivisi bakazisanga ahantu hamwe ndetse bakanemererwa guca ku mupaka inshuro zirenze imwe, kuko hari igihe ibyo bashoye bihera bakaja gufata ibindi. Berekana ko kugira ushike ku mupaka wa Kongo Burundi hari bariyeri zirenga 4 bahagarara ko berekana ibyangombwa, ibyo bavuga ko bibatesha umwanya munini cyane. Iyo batashe batevye naho ngo hari gihe barara ku kiraro kubera basanze bariyeri bazugaye. Ibyo bigaterwa nuko batangura kudandaza batevye, bigatuma bataha bwije. Kuri ibyo bibazo byose bishikirizwa nabo bakenyezi, umushikiranganje mu byajejwe harimo ubudandaji Marie Chantal Nijimbere aremeza ko ibyo bibazo bihari kandi bizingamitse abakora urwo rudandazwa ndengambibe. Mu mpera z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka haratangujwe umugambi wo korohereza abakora urwo rudandazwa, ukaba wanatangurijwe ngaho mu Gatumba intara ya Bujumbura. Marie Chantal Nijimbere yamenyesheje ko uwo mugambi uzoba inyishu kuri ibyo bibazo. Muri uwo mugambi ahanini harimo gushiraho inyubako nziza zikwije bisaba ku by'ukuri mu byo mwashikije byose basoma n'abapasoni nabaremesha yuko nk'uko mwabiyaje n'abariko barategura n'umugambi no bamenyesha yuko uyu mugambi uje kwishura ibibazo bimwe bimwe mwari musanze mufite. Urwo rudandazwa rukorwa n'abakenyezi ngo rubagirira akamaro bagatunga imiryango yabo. Abo bakenyezi barizeye ko bazova mu rudandazwa ruto bagashika ku rugero rw'abadandaza banini niboroherezwa mu nzira bacamo baja kudandaza. Ubushikiranganje bw'ubudandaji bumenyesha ko hazubakwa ibivuko bitandukanye, amabarabara ajayo hamwe n'inyubako nziza kugira ngo abadandaza boroherwe. Thierry Vendayishimiye, Ijwi ry'Amerika, Kigali. Mbibutse inshuti z'Ijwi ry'Amerika ko iyi ari radio yanyu ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Mu Rwanda mudukurikira kuri FM 104.3 Ijwi ry'Amerika. Kuri internet muradusanga kuri wa@radio.com no kuri Facebook na YouTube VOA Radio Yacu. Tubifurije kandi kunogerwa n'ibihe bisoza umwaka no kwitegura neza utaha wa 2024. Iminsi yo kwishimira kana Yezu nayo ibagwe neza.